bakunzi mudukurikirana kuri televiziyo yacu Ikiraro TV turabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'aho mutumbereye. Uno munsi reka tuganire ku kintu gikomeye cane, igwirirana ry'abantu. Muri kumwe na Murebo Zeno, umuhinga mu vyo kwihweza imico n'imibereho y'abantu. Mu bisanzwe ukiraba ijambo ry'umutu rya kimiganiro umengo je ndagwanya igwirirana ry'abantu oya na gato kabanamo. Biraryoshe ko abantu bagwira, ariko tuvuze kugwira ituba tuvuze muri Bibiliya barakunda kuvuga aho batubwira ngo Imana yavuze ngo genda mugwire nk'umusenyi wo mu ruzi, genda mugwire nk'umusenyi wo mu ruzi. Ariko unagiye kuraba igwirirana ry'abantu birenze birateye ingorane abantu nyine kugarukana ibindi bibazo mu bantu n'ahandi. Kugwira byari vyiza, kurondoka byari vyiza. Ni nkako nabivuze no mu biganiro biheze, naravuze yuko kurondoka biha iteka umuntu, kuko kurondoka nk'umusore bigukura mu basore bikakugira umugabo, bikakugira sengo w'ahantu, hanyuma n'inkumi naho bikakugira umupfasoni inarugo w'ahantu. Urumva ko ari iteka rikomeye cyane. Ariko rero igwirirana riteye amakenga kubera iki? Kubera wa mubano w'abantu nakunze kuvuga cyane mu biganiro biheze. Umubano w'abantu urashobora kugenda nabi kubera igwirirana ry'abantu, kubera bya bindi bakubwira bati abasangiye ubusa bitana ibisambo, ugasanga turiko turajyana kubera igwirirana ry'abantu. Reka tuvyihweze neza turabe igituma igwirirana ry'abantu giteye ibi kibazo mu bantu, bikaba binakwiriye yuko tuvyara ku rugero. Muri leta muri administration bakunda kutubwira ngo tuvyare abo dushoboye kurera, ariko mu bisanzwe abandi abo dushoboye kurera ni bangahe? Ndashobora kubyara abana 8 nkashoboye kubarera, ndashobora kubyara abana 5 nkashoboye kubarera, ushobora kubyara abana 3 cyangwa 2 bakananira kurera. Hari ushobora kunanirwa no kurera abana 2 cyangwa 3, mugabo wabyaye abana 10 je ndabazi benshi bafise abana 10-8 bashoboye kubarera neza, barabigisha amashure, bari abantu bakomeye cyane. Ariko rero hari ahantu hakunda kubonekera ingorane mu nyuma, ariko aricyo gituma tukabona ko igwirirana ry'abantu ritabereye cyane, niko dukwiriye kuraba igiharuro tugenderako, ndetse nk'amaleta administration agafata ingingo ati turakeneye ko turavye ibiharuro tugezeho, turakeneye yuko umuntu wese muri kino gihugu yovyara abana bangana gutya. Ikaba politike. Reka bwa mbere tubanze twihweze mbega nkaha mu Burundi. Mu Burundi tuvuga yuko tugomba kuvuga ngo amatongo yaraze, ntiyaze gute? Reka turabe bwa mbere na mbere turi abantu bangahe. Tugize amatohoza, ubushakashatsi hanini kuri internet, niho ubushakashatsi bwinshi bwitse, dusanga hano iwacu mu Burundi bwa mbere na mbere Burundi ukuntu bungana na kilometero kwadarato 27,834. 27,834 uburinganire igihugu cyacu. Tujya dusanga rero uno munsi aho tugeze mu 1979 abarundi bangana miliyoni 4,028,000 tujyabo bari bagezeho. Ariko uno munsi tuherutse kuva mu 2022 ibiharuro byerekana neza ko turi miliyoni 12,830,000. Bisigura yuko hamwe tuvuga duti abarundi twese turakoraniye mu Burundi, tugire tusabikanye Burundi ko bungana atakuzi mu wundi, twosanga abarundi 460 aribo bahagaze mu kilometero kwadarato kimwe. Kilometero kwadarato imwe usanga tuyisangiye turi 460 umuntu kubangana kilometero kwadarato, ikisangirwa n'abantu 460. Dufate bashiye bagira bati tugabure umwe wese yatwore umurimo wiwe mu kilometero kwadarato, abantu 460 bagabuye. Murumva aho umwe wese batwara iyo bari nk'imetero nka 2 nka zingahe, nta kintu mu bisanzwe kumare umuntu. Aho ni mu Burundi. Ariko tuje turaba mw'isi hari igihugu bakunda kutubwira yuko
gifise abantu benshi cane, arico gihugu ca mbere gifise abantu benshi, le pays le plus peuplé du monde. Ico gihugu ni Ubushinwa. Batwereka yuko ico gihugu bwa mbere ku buringanire bw'Ubushinwa igihugu kininiya cane, gipima ibirometero kwadarato imiliyoni 9 n'ibihumbi 597. Ubwo n'uburinganire. Hanyuma bakaca batubwira yuko abantu bagezeko muri 2022 ko ari miliyaridi imwe n'imiliyoni 425 n'ibihumbi 887. Abo ni mu bantu bagezeko b'Abashinwa mu mwaka wa 2022. Tugiye gushira ku kilometero kimwe nk'uko twarabigize mu Burundi, cyo dusanga Abashinwa 148 aribo bosangira kilometero kwadarato, aribo bosanga bahagaze muri kilometero kwadarato, aribo bagiye kurigabura. Umva neza rero bwa bundi abandi barabesha, bwa bundi Abashinwa si ubeshi, ni benshi mugabo bafise igihugu kinini cyane. Natwe turi benshi twagira agahugu gatoya. Twabonye ko mu Burundi abarundi 460 nibo bosangira kilometero kwadarato, mugabo Abashinwa bo bakunda kuba benshi 148 nibo bosangira kilometero kwadarato. Mubwo neza ko abantu boba tuvugira twegereza itongo ry'Abashinwa na mitende wagufata Burundi, twokenera ubundi Burundi bubiri, tukongera ko Burundi butatu, naho nyine baguma tubasumba. Igihe nk'Uburundi ko bubiza gatatu, twose dusanga abosangira kilometero kwadarato ari 444. Urumva dufatiye ku Bashinwa twoba tukibasumba. Kizoba turakwiba n'ubundi kandi tura 460. Reka tubandanye. Ikindi gihugu kininiya kandi gifise abantu benshi ni Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Batwereka yuko ico gihugu coco kirasumba Ubushinwa gatoya, kuko n'amaleta menshi yagiye hamwe. Batubwira ko uburinganire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari miliyoni 9 n'ibihumbi 800. Miliyoni 9 n'ibihumbi 800 n'ibirometero kwadarato. Ikacigira abantu bangana imiliyoni 333 n'ibihumbi 287 n'amajana 557. Tugiye gufatira ku kilometero kimwe nk'uko twabigize kare, dusanga abantu 34 aribo bosangira kilometero kwadarato, aribo bonundanira mu kilometero kwadarato. Murumva ibona nyunda n'abanashaka abunyundana nitwebwe Abarundi 460 n'abantu 34. Murumva ko 34 bojyama borima bongirane. Iyo ni Amerika. Reka tugende ku kindi gihugu kimwe, Uburusiya naco igihugu kininiya cyane, coco gisumba Ubushinwa, gisumba na Amerika. Uburusiya batwereka yuko ufise uburinganire bw'imiliyoni 17 n'ibihumbi 100. Ibyo ni ibirometero kwadarato. Ibirometero kwadarato imiliyoni 17 n'ibihumbi 100. Bako gusumba cyane Uburusiya hamwe na Amerika. Hanyuma tukaba dusanga abantu bufise nabo ari bakiya cyane, imiliyoni 146 n'ibihumbi 40. Turavye abosangira aboja kunundanira mu kilometero kwadarato kimwe, dusanga n'abantu batarenga 8. Abantu batarenga 8 mu Burusiya nibo bosangira kilometero kwadarato. Urumva abo bagukiwe cyane bose. Ariko nubwo bagukiwe n'umunsi bariko baratera intambara muri Ukraine, barondera ko bandanya biyomeka ko ibindi bice byo muri Ukraine. Kandi mubona ukuntu bafise itongo rinini, igihugu kininiya cyane, abantu 8 aribo bonyine bosangira kilometero kwadarato. Murumva rero bwa bundi ko Burundi ahubwo twosanga ari turabambere benshi, turasoma Abarusiya, turasoma Abanyamerika, turasoma n'Abashinwa, kuko bo bafise ibihugu binini ariko dufise akabuga gatoya, tuba benshi. Wumvirije miliyoni 12 mu turi baki mugabo turi benshi ari raporo y'agahugu kacu ko gatoya cyane. Ngaha rero twinjira mwidonido turabe ingaruka z'uko abantu bagwiriye hanini. Ingaruka zikunze kuba mu muryango wanira amatongo, abavukana umukano wabo ukatosekara kubera umwe wese ashaka kuronka itongo rinini kandi atari hari. Hariho n'abo je maze kumva bipfuriza abavyeyi gupfa hakiri kare kugira ngo bashikire amatongo. Iyo nibara ku mutemere. Hari n'abaheza bagatemana, urandengereye bagize bagatemana. Turavye umwanya turi baruka abana, ibibondo nubwo biryoshe, ibibondo mu bisanzwe biraryoha, mugabo
ugiye kubyara abana benshi usanga ufise ikibazo ngine ubarera, ngene ubatunga, ngene ubagaburira, ngene ubambika, ngene ubashira mu mashuri, ugasanga ni ikibazo. Uno munsi ho biranibonekeza aho bahizana ya mashuri ugasanga barabuza akazi bagaca babashomeri gukwirira ibarabara. Uno munsi wogenda mu masentare usanga imanza nyinshi ari izaburana bapfa amatongo. Jewe nariboneye, jewe ubwanje nariboneye inshuro zibiri umuvyeyi umumama w'umutamakazi ariko araburana n'umuhungu wiwe ivyo bintu bapfa ibintu vy'amatongo nyene. Umwana wiwe yonkeje ibere ugaheza kurera umwana ukamoza ibere. Abavyeyi mufise abana mubona ingene umwana agora, mu nyuma ukatusanga muriko murapfa ibi na biriya, umaze kwisazira nawe akuze mukaburana mukaja imbere y'intare, ibintu bibishe cane. Rero ngaha ntarinze kuvuga amajambo menshi, hariho benshi nkunze kuyaga kino kibazo c'igwirana ry'abantu bagaca bambaza none wewe ukunda kuvuga ati mubisanzwe bikwiriye ko tuvyara abana benshi, none ubona bikwiriye ko tuvyara abana bangahe? Reka mbaze bariko baratwumviriza, niho mubona dukwiriye kuvyara abana bangahe bivanye n'ubuzima tugezemo uno munsi, ingene buzimvye, ingene amatongo yaze, mubona dukwiriye kuvyara abana bangahe? Jewe ku bwanje naramaze imisi nsoma mu binyamakuru ndaba makuru mu Bushinwa ukuntu vyagenze. Bo barafashe ingingo kubera bagwiriye cane, bavuye bafata ingingo yo kuvyara umwana umwe l'enfant unique, ariko basanze iyo ngingo iteye ingorane nayo. Ca kintu co kimwe no mu mico iwacu, abantu benshi bifuza kuvyara umwana w'umuhungu ngo baze kuba ikingi c'irembo kubera azokubaka, azoshinga urugo mu rugo iruhande ya se, aba ari we azosigarana urugo, azosigarana itongo. Bose baca bifuza kuvyara umwana w'umuhungu. Bo urabona ko banateye imbere, umwana akiri mu mbanyi baramurika bakaraba bakabona ko ari umuhungu canke umukobwa. Basanze ari umukobwa bakaca bamukuramo, bo barabirekuriwe bakamukuramo bagasubira gutegera iyindi banyi kugira barabe ko abaye umuhungu bagaheza bahindura bakabibaruka. Nyuma basanze haciye iyo generasiyo nyuma y'imyaka 25, 30, 40 bazasanga abahungu bakeneye gushinga izabo bakabura abana babigeme borushingana. Ikibigorana uko nyene, hariho n'ikiganiro nigeze kubona kuri televiziyo aho bariko babaza umuhungu avuga ati je sinize amashuri menshi, nta butunzi bwinshi mfise, narabuze umwigeme twokubakana, ni ngombwa yuko nja kumurondera mu kindi gihugu kibaye. Umva rero ari ingorane, hoho batafashe ingingo bafise abigeme benshi, urumva ari ingorane. Rero kuvyara umwana umwe n'amakosa. Kandi noneho unabiravye dufatire ku miryango 50, dufate imiryango 50, voilà, barubatse imiryango 50, ni kuvuga abantu 100, abagabo 50 n'abagore 50 bubakanye. Dufate ko bavyaye umwana umwe mu miryango 50, hatuzavuka abana 50, bashobora kuba abahungu 25, abahungu 25 sindabizi. Babana dufate ko havutse igiharuro kingana, abana b'abahungu n'abakobwa bangana, haravutse abahungu 25 n'abahungu 25, barubakanye, tuza kubona umuryango 25. Bubakanye nabo bakaca bavyara umwana umwe, ni ukuvuga ko bazoca bavyara abana 25. 25 ni ukuvuga hashobora kuba harimwo abakobwa 13, abahungu 12, canke abahungu 13 canke abakobwa 12. Murumva rero yuko hariho umwe utanguye kuja munsi. Niba ari abahungu 13, abakobwa 12, nibagera gusubira kubakana nabo, dufate ko baciye bubakana hagati yabo, hazoca haboneka ingo 12, 24 abahungu n'umukobwa, hanyuma haciye hasigara umuhungu canke umukobwa umwe akoze kubakana. Bandanye habonetse ingo 12, umwe yashomye yabuze kubakana, umuhungu canke umukobwa. Ingo 12 bavyara umwana umwe, baca bavyara abana 12. Abana 12 bashobora kuba abakobwa 5, abakobwa 6, abahungu 6, sawa. Abahungu 6 n'abakobwa 6. Dufate nabo barubakanye, tuzakora ingo 6. Dufate baza kuba abahungu 6 n'abakobwa 6. Bubakanye tuzakora ingo 6. Ingo 6, muri izo ngo 6 niyo bavyara abana, baza kuba abana 6. Bashobora kuba abahungu 3 n'abakobwa 3. Abahungu 3 nabo n'abakobwa 3 nibubakana, tuzakora ingo 3.
ingo zitatu bashaka babyara umwana umwe babyare hari abana batatu hari abakobwa batatu cyangwa abahungu babiri n'umukobwa umwe cyangwa abakobwa babiri n'umuhungu umwe nibaza kubakana haza kuboneka urugo rumwe gusa umuhungu cyangwa umukobwa umwe acabura asubira ashomye byumvikana yuko tubyaye umwana umwe gusa mwari babiri ubyaye umwana umwe nawe ahuranye n'ubundi babyaye umwana umwe dusanga la population abantu bose mu gihugu dusanga kila generation twigabanya ko inshuro kabiri ingo 50 zikaronka zizobyara abana 50 mugabo abahungu n'abakobwa tuje turonka ingo 25 tumanuke ingo 12 tumanuke ingo 6 dusanga abantu bariko barahera mu bisanzwe ndio bituma mu Bushinwa no munsi bafise ingorane yo kuronka abo bakoresha baravye mu myaka 20-30 bazoba bafise abatama bonyene badashoboye gukora mu industry yabo ndio bituma basigaye bagezaho binginga abanyagihugu abajene bashobora kubaka hama bavyara abana utindaho na iyo byaye umwana bakuha agashimwe byaye abana babiri bakuha agashimwe kugira basubire kuronka la population jeune ariko rero n'ingorane kubera hariho umuntu numvise narize kubona amakuru aho bariko baraza umwana w'umwigeme avuga ati jewe abavyeyi baba bariko barampata ngo nzi nubake bazondogorwe mugabo je numva nubwo norongorwa nzoba mu mafamiye mu couple atari umwana umva byamaze kubavamo kubera kwangorana ku buzima ukemera kurongwa mugabo ntubyara umwana nicyo kimwe no koza kwa wanyu rero nje kwerekana ingene kubyara umwana umwe biza guhunya population bituma population igabanuka inshuro kabiri kira generation kira myaka 25 population igabanuka mu kabiri usanga twaheze hanyuma tubyaye abana batatu ngaho ni kwa kundi mwari imiryango 200 abagabo 40 abagabo 200 abagore 200 mubyaye abana batatu ubwo ko tubyara abana 60 kwiyongerako na mwebwe 40 murabaye 100 nuvuga mu bana batatu umuryango wose wobyara ushobora gusanga abakobwa batatu cyane abakobwa babiri n'umuhungu cyangwa abahungu batatu cyane abahungu babiri n'umukobwa byose nta bivana na probabilité Imana nyine yabihaye ariko urumva mwari babiri mukabyara batatu abandi babiri bakazobyara batatu mamuri ko mubandanya mwiyongera jewe iyo option sindayikunda kubyara sindayishima kubyara umwe sindabishima kubyara batatu canke bane batatu ni benshi kuri jewe batatu ni benshi bane ni benshi cyane batanu sindonke ngenda bivuga kubyara batanu gusa sindonke ngenda bivuga wo warengeye cyane mutero jewe option shima niyo kubyara abana batarenga babiri mukibaruka abana batarenga babiri hariho amahirwe yuko dushobora umuryango mushobora kubyara abahungu gusa ubundi umuryango ukabyara abakobwa gusa iyo miryango ibihuje cyane hagira indi miryango ibyara umuhungu n'umukobwa nayo musanga ihuje rero imiryango 200 dufashe umuryango umubyara abana babiri yari umugabo n'umugore mubyaye babiri umuhungu n'umukobwa cyangwa abakobwa babiri ntabyo ahandi ubundi muryango wabyaye abana babiri umugabo n'umugore babyaye abakobwa babiri ubundi muryango umugabo n'umugore babyaye abahungu babiri uko bigenda rwose n'inyuma y'imyaka 100 cyangwa 500 tuzosanga abantu batagumye biyongera kuko abana babiri nibarutse nibo basubira mu kibanza cyayo bisanzwe ngo bishika umuvyeyi akagenda imbere y'abana biwe iba ari accident mu bisanzwe uko ubuzima bwari bumeze umukuru niwe ko umukuru niwe asaza kuba mukuru uri kurasaza uri kuregereza iminsi yawe rero yo kwibaniriza ntawe dufite tubikungira niko bimeze ni ukuvuga rero
igihe twokwemera tukabyara abana babiri gusa, babiri bonyine, usanga ca giti kiri kitongerekanye kandi kitagabanutse. Uhigiye kugabanuka duhura n'ingorane z'uko dusanga dufise umuryango umwe, abahungu gusa cyangwa abakobwa gusa, tukazusanga bariko baragira ibibazo by'ingene bubaka. Mugabo tubyara abana babiri, hariho amahirwe y'uko abahungu n'abakobwa bashobora kugira nk'abangana. Ntabyo sibyo tubishoboreye, mugabo na mitende. Ngaho rero icyo nagomba gushikiriza, bivanye n'ukuntu abana bagorana kurera, bagorana kugaburira, kubarimira, hanyuma kubigisha amashuri, kubavuza kwa muganga. Murabona ingorane tugira, urabona iyo abana bagwiriye, nk'ubu dufise abana benshi, abigisha barafise ingorane mu mashuri zo kubigisha, kwa muganga barafise ingorane zo kuvura abantu kubera ubwinshi bw'abantu. Ugasanga abaganga bararenga. Uno munsi urashobora kugenda mu bitaro kanaka mu gatondo urwaye urembye, ukaza kuronka umuti saa 9, saa 8, saa 9 warembye na gose. Ndumva ko ari ingorane. Bigiye gushika hejuru mubiza amashuri, mumaze amashuri mukabura ubuzi, kwaya tuja muri politike tukabanza tukatanga kubanira rya ibanza tubona byaba bihari, tukagomba guterana ingumu n'imyereka. Ingorane bishobora no kuzana ingwaniro, murabizi. Hanyuma hageze mu by'amatongo rero, kugabura abavukana, abasangiye ibere, babandi tuba ngo unabavandimwe, tugasanga baravanye kweri, ukabura icyerekana ko ari abavandimwe kubera bariko barajyana. Ngaho rero aho tukavuga tuti birakwiriye ko leta zacu z'ibihugu byacu, ese tungaha muri Afurika, ko bafata ingingo. Dufise intambamyi nyinshi, abantu amadini, ijambo ry'Imana, abantu batubwira ngo n'intumwa z'Imana, ngo n'abakozi b'Imana baratusomera ibintu muri Bibiliya. Imana yavuze ngo turondore, ngo tungane n'umusenyi wo mu ruzi. Sinzi twungana n'umusenyi ngene byogenda, kubera n'uno munsi turangana n'umusenyi. Murabona umujyana no mu bantu, mugabo byaho ndabahinduza gatoya, kubera hari ahandi hantu je ndazi, aho nasomye sinibuka umumama yarabanye n'umutama wiwe, barabana kwenda baba batama n'umutamakazi, baja gusenga Imana, bati Imana duhakana. Imana iti nzobahereza abana, kandi urubyaro rwanyu ruzongana n'umusenyi w'umuruzi. Uwo mwana bagiye kumuronka arabata bishazi, kandi barose umwana umwe. Nibaza ahantu k'umuhazi, benshi abasoma Bibiliya barahazi. Iyumvire guhabwa umwana umwe warose umusenyi. Ni ukuvuga rero kubw'Imana hariho dufise abarundi benshi bitwa kubw'Imana rero umusenyi w'abana ni umwana umwe arakwiye kugira ngo yitwe umusenyi w'umuruzi. Ni ukuvuga rero nta kamaro ko kubyara abana benshi barengeje cyane. Wanashaka turavye nk'iyi Afurika yacu, tuca tubona n'ingorane zo zirashika. Biriya bihugu byo mu buraruko hariya hegereye Europe, aho tuguma tubona abirabure bariko barisuka muri mer Mediterane, ngo bariko baja kurondera ubuzima muri Europe. Ukinjira mu bwato utanakwije n'umuryango, mukinjira muri 20 mudugana, mukagenda mu gihugu kitabakeneye, kitabatumye ko abantu bitwa les migrants de l'Afrique, bagatwarwa bakirira, bagasoma n'ingorane. Abo bose bati ibihugu byabo kubera babona ubuzima atabuhari, kandi abantu iyo bamaze kuba benshi baragira hari ingorane, kubarira, kubaha indero biragorana. Naha rero niko navuga nti twari dukwiriye kuza turavuga n'amajambo, tukahimiza leta zacu, nubwo tubona bigoye, bagafata ingingo zibereye z'ingene twovyara abana. Apana kiya kintu bavuga ngo tuvyara abo dushoboye kurera, ikintu kidagira limite cyangwa gifise ingorane. Kuko naho mu kuvyara abana 10 kugira ngo ndashoboye kubarera, ariko ni ingorane mu nyuma nihagera ko tugabura iby'igihugu cacu, ibisigi by'abavyeyi,
urakunda gusanga bikunze gutera ingorane kuko si kenshi abavukana bakundana bose ngo bajyanire mu byo abavyeyi babasigiye. Naha rero video hava ndende cyane, abo bafise icyo bivuga ko bitumenyesha muri commentaire hano, tukabihanahana kubyumvira gutyo no muri leta bakabyumva ikintu, tukava ku bintu byo kuvuga ngo Imana yavuze ngo tungane n'imisenyi, tugakoresha ubwenge Imana yaduhaye. Ni kubera iki ya Amerika ari nini twasanze abantu ari bake cyane? Ya Amerika wamenga abantu ni benshi ariko ni bake cyane, baracyari abantu 8 par kilometre carré. Abantu 8 ni bake cyane. Bwa Bushinwa twavuga ngo ni benshi, n'abantu 148 kuri kilometero kwadrato. Uburusiya n'abantu bake cyane, abantu 34. Mwumva nuko bo baracyafise ubuzima, baracyafise ibibanza byo kurima, baracyafise ibibanza byo kubakamo. Ubwo tugane wacu mwumva ko ari ngorane cyane gusangira kuduganira mu kilometero kwadrato muri 460 mu biko ngorane. Naha rero nshatse ko norangiriza abo bafise ikindi boshaka kuduterera cyangwa ko bavyumva bonyene babitubwire muri commentaire, tubikorere ko hama gutyo muri leta baze barabyumva buke bazotinde bafata ingingo. Kujya n'abazungu bashoboye gufata ingingo baravuga ati abashinwa kujya abashinwa bashoboye gufata ingingo baravuga ati tubyare umwana umwe kandi barabishobora. Ariko je mvuga nti dukwiye kubyara abana babiri, dukwiye kwiyongera, dukwiye no kugabanuka tuvuga twifuza abo fana bugira hani oya twifuza urupfu yaramaze kubaho. Mugabo ibyo kwibaruka abana benshi barengeje batunanira kurira, basanga ejo bamwe bariko barabambaye ibobo, bariko baja gusiga barabara. Bya akenshi ni kubizanana kubura ubuzima, abavyeyi bavuga ingene barera abana babo, ingene babagaburira mu mwana, kabona mwana ashaka araruka, yahitamo kuja barabara, kuja gusiga, kuja kurondera hariya, kuja gusoroma mu mirima y'abandi. Numva ko bizangaruka zo zikwirana ry'abantu. Ngaha rero turi kuntu tuvyumva Ikiraro TV ukuntu tuvyumva. Abandi baba bafise ibindi vyumviro muterera muri commentaire, tukahiza tukabikorera ko tukaza turaterera ivyumviro twongera duhanurana. Ukaba rero wo unezerewe na bino biganiro byacu, tugusabe kandi kumubura hejuru bize byahaye hama ukaba mushasha, kandi tugusabe kandi subscribe ngaha munsi wongere usangiza kino kiganiro n'abandi bagenzi bawe kugira bagire nabo icyo baterereye. Nuko muhezagirwe, mwakoze kudukurikirana.